Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye urwaruka mu gikorane kiriko kibera ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo, yibukije urwaruka ko ruteza gukorera mu kuri kugira ngo igihugu gitere kija imbere, ari uko abarundi boreka guca umwano ivyo batunze, abafise ivyo bimbura bagatanga amakori, abadandaza nabo bagakorera mu muco, kuko arivyo biharuro bifatirwako mu vy'ubutunzi. Burya gutwara abantu b'incabwenge muga biryarya biba biyorobetse ntivyoroshe. Je tubabwira abantu ni twibohore twese mu mitima tureke kuba biyorobetse. Iki icera tucita icera, icirabura tucita icirabura. Muga mu Burundi uvuze ko icera cera ubucumuye. Ntushobora gukurira mu kinyoma ngo uzotere imbere. Niba ufise inka vuga ko ufise inka, nawe ufise urukwavu vuga ko ufise urukwavu. Hariho ibintu twebwe rero aho twakuriye twebwe abatama, umenga nuguhisha icuri, bigatuma makungu atuvuma akatugaya ko ataco tumaze. Cumbwira nk'ubu Uburundi twamaze kuvuga yuko turi baruhebwa mu bukene. Banki Mondiale kivuga iti ntimwigere muhingurana Uburundi kuko ntibuzoyiriha. FM kivuga iti kijya gihugu cy'u Burundi ni ntaho nikora nico gufashwa umworo wa mbere. Kandi utari umworo. Mwiyumvire igihugu amakunga kacita igitabwa kandi ari igihugu cifashe. Kubera iki duhisha burya igihugu kugira wemenye ko cifashe. Naho wo buri nyuma hari ibintu uraba. Bwiye mu bitabo gusa ugenda muri statistique ugaca uvuga uti mu Burundi turaba amakori batanga, turaba fraudeur, turabesha, turabasuma, turaba fraudeur. Nuvuga umuntu mu fraudeur hataga ikori. Warimbuye muga ntutaga ikori. Warungutse ntutaga ikori mu gihugu. Bacavuga bati ico gihugu ntikimera, nta muntu numwe ariyo, nta muntu arima ngo yimbure kuko nta kori tubona. Kumbe turababeshi, turabasuma, ikiga ca leta kirimwo ubusa kandi twari twase gutanga ikori. Mukacuvuga ngo amabarabara ntayo, ngo turabuza amabarabara nko ngaha mu Cankuzo baca nta mabarabara dufise. None amabarabara ariko yubakwa n'amakori. Wewe muhejeje kuyiba none azoca vahe. Nawe waja kugura ndafate mwebwe namwe abaguzi. Bwabubeshi nyene bwabusuma. Ukagenda ngo nangaho iki kintu, ngo ndaguha facture naya, ngo ntaguha facture naya. TVA iragiye. Ico gihugu umunyamahanga cabona ati igihugu kitagira TVA nta pouvoir d'achat bafise ntibasuma. Nta baguzi bariho, je sinja n'umutahe waje muri ico gihugu kuko nta baguzi bahari. Icambere ntihamera, ndabonye ko atamakori ariyo, ntihamera. Ubwa kabiri nta pouvoir d'achat bafise ntibasuma kuko nta TVA mbona. Agaca yiyankira kuza. Kubera iki urumva ca wibaza na wewe wafashije muri bwa busuma, wahora umusuma hagarika. Umukuru w'igihugu akabazwa nuko abakurambere ataco bafise bohayira urwaruka rwa none ngo rushobore kubafatirako akarorero. Nararavye ndaba muri kahise kacu, ntaco mbona mfise twobahayira mwebwe urwaruka. Ntaco mbona mfise twobahayira iki? Twobahayira iki ko igihugu nguma mbona ari igihugu kirimwo imyidodombo gusa, kandi imyidodombo ifatiye ku bukene. None hamwe bwo gwaruka muce mwaza muti mbega abadukuriye imbere bamaziki ntaco dufise twobahayira. Ico gituma turi kubu turarema uruvyaro rushasha, une nouvelle génération. Iyo mwebwe ni mwashika mu bigero nkuko abatuvuga bakurambere bameze, urwaruka ruzoba ruhari ruzobabaza muzoba mufise ico mu ruhayira. Muvuga muti kera nkiritera nkarisama, muteza gukurira mu gihugu kindi gishasha. Mu gico gishasha cyo nabonye nuko ari mwebwe mutegerezwa kugikora. Simbone cyo twabahayira kuko abantu bama bariko baridodomba. Akaba yarangije yere kugwaruka ko bafise umutahe ukwiye wo kwiteza imbere, ugizwe nuko ari bazima, umutahe ufatiye kuca abavyeyi bagize wonu umutahe ntuwufise nabo ngo baheze bakanure. Hanyuma rero hageze ko biteza bazobaha akazi canke inshuti n'abagenzi bashobora kubatunga mu mazu bakabafungurira bongera baryamika ku buntu, kuko ivyo biri mu bisamaza urwaruka na cane cane urwahejeje amashure.